abaserukira ubwoko bw'abanyamulenge n'imigwi yo kwigwanako yabo bivanye mu biganiro vy'i Nairobi byo kuronderera umuti amatati n'intambara ziri mu buseruko bwa Kongo. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza aratubwira impamvu. Abaserukira ubwoko bw'abanyamulenge n'imirwi y'abanyamulenge yitwaje ibirwanisho yita ko ariyo kwirwanako batangaje ko biyonjoreye mu biganiro vya Nairobi kuri uyu wa kane. Babishikirije mu rwandiko basohoye. Ijwi rya Amerika rimaze kurubona ryakuye Enoke Ruberangabo yaserukiye ubwoko bw'abanyamulenge. Yatanguye atubwira imvo nyamukuru zatumye we n'abagenzi be biyonjorora mu biganiro. Zakozwe nabo turi kumwe hano twazanye mu biganiro, bamwe baraha abandi ntibaje. Abona abamayimayi bitwa ba Biroze Bishambuke, Yakutumba, Irunga bakorana na Redi Tabara y'Abarundi. Ni ibitero baduteyeho ejo bundi, nababwiye ibitero mu Minembwe, imihana 3 y'abanyamurenge bicamo abantu, bishemo abantu 7 bakomeretsa abandi 10. Kubera ivyo bitero rero twahagaritse ibiganiro kugira ngo ivyo dusaba zumvikane, kuko muri ibi biganiro zategetse ko ibitero zahagarara, uzakora ibitero bazamwirukana ndetse akanafungwa muri Kongo. Yemera aho guhagarika kuja mu biganiro atari wo muti, mugabo ko byari ngombwa narijya babisabwe n'imiryango yaburiye ababo muri ivyo bitero byo ku munsi wa 3 w'indwi. Ruberanga banavuga ko ata muntu n'umwe yoreka kubatahura akabitiranya n'imbogamizi y'ibiganiro. Guhagarika si wo muti, kuko guhagarika kwacu ndi kwahagarika ibitero, ariko guhagarika kwacu icyambere no kwerekana kababaro. Ivyo twabisabwe n'abavyeyi bari hariya mu Minembwe babuza abantu babo. Turi Abanyafrika, urumva no gukurikira iyo twabanza tukagikora, ariko n'ivyo biganiro rero ntacyo bivuze mu gihe hano havugwa ko nta bitero bizongera kubaho. Si twe mbogamizi, kuko twebwe turabogamiwe. Abazanye imbogamizi ni abakoze ibitero kandi binyuranije n'amategeko agenga ibi biganiro. Ubwo rero si twebwe ikibazo ni abazanye ibitero. Twebwe n'ubundi twavuze ko turi tayari gukomeza ibiganiro, ivyo twumvikanye hano ko nta bitero bizongera kubaho zubahirijwe. Twakomeza tukaganira n'ibitero bigakomeza, urumva zaba bimaze iki. Abagirizwa n'ubwoko bw'abanyamulenge kuba barakoze ibitero vyahitanye abantu mu Minembwe benshi, ijwi rya Amerika ntiryashoboye kubaronka. Yamara Aimable Naburizi, umuvugizi wa Mayimayi Biroze Bishambuke, umwe mu mirwi yagirizwa, yatubwiye mu butumwa buto bwanditse ko ahubwo abagwanyi b'umuhari wa Twirwaneko ugizwe n'abanyamulenge bateye ibirindiro vya Mayimayi ku munsi wa 3 nabo babona kwivuna. Yongeye ko kwibaye inshuro y'indwi bagabwe ku bitero aho hantu mu gihe gito. Ruberanga basanga ubwo tugata gutorera nta kundi bavuga, ariko abahazi MONUSCO iri hariya mu Minembwe, iyo FARDC iri mu Minembwe iza kuba ikora akazi kayo, n'ivyo bitero ntivyari kuhaba, kuko bafite aho bavuye naho baje gutera. Kugira imirwi itandukanye iserukira abanyamulenge isubire mu biganiro, yasavye ibintu bitari bike birimo ukwirukana mu biganiro, akomeza gukora ibitero muri Kongo, kwamagana biriya ibitero bihagarara burundu. EAC bivanaho Redi Tabara hari iwacu. Ikindi dusaba nuko bakwirukana aba bakozi ibitero bari hano mu biganiro, kuko userukira perezida wa Kongo yari yabivuze ko uzongera kugira ibitero bazamwirukana ndetse bakaba banamufunga. Hariho ubushake buhagurukiwe n'ivyo bihugu rero zakumvisa ko ivyo ngizo zubahirizwa. Nta bitero bigihari, twaganira nk'abaturage tukongera tugasaba. Kuwa kabiri intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo muri ibi biganiro, Serge Chibangu yari yavuze ko imirwi itazemera gushibirwanisho hasi igiye kwibonera ko ceux-là sont des groupes armés et qui ont des coalitions avec les autres groupes armés qui ne sont pas ici. Passer le message pendant qu'il y a encore temps, pendant qu'il y a encore iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe, hakaba hari abatitavye mu baho ubutumwa mu gihe bwishoboka. Hakiri ikigongo c'umukuru w'igihugu c'ibihugu vy'akarere na Afrika yose iduhanze amaso. Nibaza ko bigishoboka ko baza mu biganiro. Ntidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibigwanisho ku mvo zitandukanye bicwa n'ingabo z'akarere, kumbure kubera birengagije amahirwe bahawe.
ibiganiro vy'i Nairobi abanyamulenge biyonjoroyemwo biriko biba umuhari wa M23 wigaruriye uturere twinshi muri Kivu y'uburaruko kuva mu kwa gatandatu uyu mwaka utarimwo. Kuri uyu wa kane igisirikare ca Kongo cawagirije kuba warishe abantu barenga 50 mu turere utwara, naho wavuze ko ari amayeri y'ugushaka kubankanisha n'abanyagihugu gusaba ko haba amatohoza yigenga, unagabisha ko hashobora kubihonya bwoko mu karere ka Masisi haba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yatesheje agaciro ikirego c'ubushikiriza manza igira umwere Dieudonné Ishimwe azwi nka Prince Kid. Umucamanza yabuze ibimenyetso bigaragara ku vyaha ubushikiriza manza bumurega. Eric Bagira ubusa dufitiye inkuru y'imvaho. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge akimara gutangaza ko bwana Dieudonné Ishimwe alias Prince Kid abaye umwere kandi agategeka ko ahita arekurwa urubanza rukimara gusomwa, icyari urukiko cyahindutse nk'ikibuga cy'umupira. Bamwe mu bumvaga urubanza bari binjiranye za vuvuzera zimenyerewe ku bibuga by'umupira. Byari bigoye gutandukanya abanyamakuru cyane abakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube, abafana ba Prince Kid n'abavandimwe be, kubera ko bose bari basazwe n'amarangamutima yagaragazaga icyafatwa nk'ikimenyetso cy'uko bari banyotewe ubutabera. Umucamanza yasomye icyemezo ahari ubushinjacyaha gusa mu mpande ziburana. Ubushinjacyaha burega Ishimwe ibyaha bitatu: gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Ibyaha buvuga ko yakoreye abakobwa bahawe amazina ya BMF na BKF. Bumurega kandi icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, buvuga ko yakoreye BBF. Ubushinjacyaha buvuga ko Ishimwe yakoresheje BKF na BMF imibonano mpuzabitsina ku gahato nta bwumvikane bubayeho. Buvuga ko igihe Ishimwe yari ashinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda yitwazaga ububasha yari afite muri ayo marushanwa. Bumurega kandi ko yabakoreshejeho uburiganya ashingiye ku ntege nkeya zabo, cyane kuwahawe izina rya BMF. Bumurega ko yamushukishaga kuzamufasha mu marushanwa, akazajya amuha amafaranga y'ishuri, barangiza gukora iyo mibonano mpuzabitsina akamuha imiti murinda gusama. Prince Kid ariko byose warabihakana, akavuga ko ntabyo yigeze akora. Avuga ko ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso bidashidikanywaho ku byaha umurega. Hari inyandiko abo bakobwa bashyiriyeho imikono imbere ya noteri bemeza ko Prince Kid atabahohoteye. Izi ni nazo byumvikana ko umucamanza yashingiyeho mu kumugira umwere. Ubushinjacyaha bwasabaga ko zitahabwa agaciro kuko bwemeza ko zitavuga ukuri. Buvuga ko izo nyandiko bwarangije kuzitangira ikirego mu rukiko. Urukiko rwasesenguye izo nyandiko ruhita rutumiza abo bakobwa. Bemeje ko ibikubiye muri izo nyandiko aribo babyandikiye kandi ko n'inyandiko mvugo zo mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bazemera. Umucamanza avuga ko izo nyandiko zo mu nzego zitandukanye zivuguruzanya. Yavuze ko inyandiko ikorewe imbere ya noteri ibigomba kugira agaciro kayo igihe nta yindi irayivuguruza. Kuri aba bakobwa ubushinjacyaha buvuga ko bahohotewe, urukiko ruvuga ko imvugo zabo batazumvikanaho n'uregwa. Kubireba BMF uvuga ko yahohoterwaga abanje guhabwa amafaranga mu gihe cya COVID-19, urukiko rwabiteye utwatsi. Urukiko rukavuga ko nta bimenyetso rubona bidashidikanywaho rwashingiraho ruhamya Prince Kid ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba undi ishimisha mubiri.